Amahoro y'Imana abone nayo mwese aho muri hose bakunze ikiyago ca West TV ngo dabaramutse ndababwira nti kaze muri kiganiro tugiye kubashikiriza amakuru y'umunsi tuvuga nayo sayandi ni kujanye na M23 amakuru akavuga yuko M23 yavuye muri Uvira ivyo nibindi byo tuzagucako ariko sindi je nyene sizakwivuga je nyene ndi kumwe nyurusanzwe dukorana nawe suwundi ni Joel kandamuha ikaze ijo karibu. Ndabashimiye cyane kwa mwampaye ikaze muri kiyago ca West TV. Manza gusaba abantu bari hirya no hino ko kwisubscribinga kuri ino channel wabikoze nawe turamushimira cyane kuko n'umuntu nk'ubaho ariko akomeza no muryango w'ikiyago ca West TV. No musi rero tuzakugaruka cyane tuyaga ku bintu byo muri M23 nko wabivuze ubwo turuka kumva ko abasirikare baheruka kuva muri Uvira berekeza mu bundi burere. Ego urabivuze abasikari ba M23 baheruka kuvuga yuko bavuye muri Uvira mbega koko vyo bari byo ko bavuye muri Uvira. Ego cyane nivyo ariko ntitwemeza cyane ko baba bavuye muri Uvira bose kuko ni gisirikare gikoresha ubwenge ni gisirikare gikoresha ubwenge kuko nkuko bivugwa bavuga ngo bavuye muri Uvira bose mbega ko bavuye muri Uvira bagiye hehe n'icyo n'ingindi kibazo kwibaza. Yes nuko tubandaniza nyene bo bagiye he wasikanye bavuye muri Uvira bo bari yakakanye nkuko vyavuzwe na Trump yarabivuze ati ngo ndotorije abasirikare muri Uvira ngo bave babasirikare mu 23 ngo bave muri Uvira ariko ntituzi ngo bagiye ivyo ni ibintu bituma igihugu c'u Burundi tugira amakenga ndetse n'abakongomani ubwa bagira amakenga ati bavuye muri Uvira bagiye he ko ntibavuze ati tugiyana hana oya nta na kimwe tuzi ntibavuze ati tuvuye muri Uvira tugiye ku birometero ibi tuvuye muri Uvira. Ego nuko byagenze bari muri centre d'Uvira ariko ubunye ngo bavuye muri Uvira. Amakuru amwe twumva bavuga ko bavuye muri Uvira bagenda berekeza muri Kamanyola bamwe abandi nabo bagiye mu burere bwa Uvira abandi ngo berekeje muri Sud Kivu ntawe bizi ivyo ni namwe makuru tiko twumva hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenye. Ubwo none ivyo Trump yavuze yuko yategetse abasirikare yuko bavira bate bava muri Uvira ntibiguri cyo bifise isano n'umuperezida wo mu Rwanda Paul Kagame ntibafitani ibintu byabo ko baragira kugira ngo bacanga abantu. Yes nkuko nabivuze ejo mu kiganiro cejo ndabatumire kongera kukucumviriza burya ino ngwano ni izo havuriba n'intambara y'akarere burya iyi ntambara ntiyarigomberwa ko Trump ayimenya ntiyarigomberwa ko Trump ngo ayijamwe ngo ahuze abantu kuko murazi ko u Rwanda exploiter cyane inzaha amakorta n'amakorobati rero tumaze kumenya ibyo ko exploiter ibintu bingana uko Trump yavuze ngo bavuye muri Uvira none bava muri Uvira bajahe amakenga yandi twongera kugira na makenga aza kurya none ko Trump yiruka yabwiye Kagame ati bave muri Uvira aba M23 bagahita bavyo bahiriza none two bivuga ko iki bimeze gute ivyo bintu none bavuye muri Uvira kuki bemeye kuki bubahirije amasezerano ya Trump kuko Trump bakora n'ibintu byinshi bakora n'amadiri menshi biragaragara kuko n'ubwambere basinye amasezerano intambara ihagarare ariko amasezerano barayica ariko Trump yongeye kuvuga indi jabo ati vayo bacagenda rero bafitaniye amasezerano hagati yabo nta na kimwe tuzi twumva ngo baravuye muri Uvira baragiye none tumenya ko muri Uvira havuye ni bangahe havuye bangahe hasigaye bangahe nk'igisigaye ca twigwane ose nta numwe azi ngo basigaye baho bangana bavuyeyo ntitumenya ngo bagiye bavuga ngo bagiye muri Kamanyola abandi ngo bagiye muri Karemi abandi muri Sud Kivu abandi mu burere bwo muri Uvira nta na kimwe tuzi niyo mpamvu rero dutegerezwa kugira amakenga ncane ku Barundi kugira ino ntambara ikibera muri Kongo ntishikira Abarundi bari ngahi Burundi rero dusaba ko mu gihugu c'u Burundi abasirikare b'igihugu c'u Burundi bo kwiyaranje bakaraba ko bocunga imipaka kugira ngo ntihagire ingorane zishikira igihugu c'u Burundi. Ivyo tugiye kubisanisha n'ivyo umushikiranganji ariko akwandika ku rubuga rwiwe rwa Twitter aho yamenyesha ko yuko atari ibyo ari ubeshi abasirikare ba M23 batigeze bava izeshamba be navyo nyine tuvuga yuko rero kuba rukuri koko bataba baravuye je ngerageje kumvira ivyo umushikiranganji yavuze nukuri ni byukuri kuko
Bana M23 kuma video twabonye M23 ntingana kujya. M23 tugerageje kuraba ni igisirikare cagutse gose. Kuma video twabonye twanaravye naho vyasozereye nkuko ama televiziyo mu Rwanda yagera vyerekana twogira ngo na publicité ari kiba bavuze nti abantu basirikare ngo ariko barava ariko bari bake cyane bivuze ko muri Uvira bajya bashobora kuba basohoye bacinjira muri Uvira bashobora kuba hari abandi basirikare benshi cyane bariyo ahubwo bariko batujijisha ko dushaka kugitambara kugira Burundi buce bure kuri imipaka hama M23 ishobore kwinjira ice mu gatumba bace hehe bafate igihugu ayo niyo makenga menshi mushikanganje no imbaze ko yagize kandi ntitwohita tuvuga ngo ibintu byose ni yamina uvuga ngo rero ku mushikanganje imigenderanire n'andi makungu Edouard kuba ivyo yavyanditse bivuga ngo ntarira gusema ivyo ukavuga vy'ukuri nivyo twavuga twizera ko M23 yavuye muri Uvira yose twavuga tuvyizera kuko murabona abasirikare ba M23 ni benshi kandi murabona berekanye abasirikare bake bavuye muri Uvira rero twibajije ko abasirikare batarava muri Uvira bose kuko bamanje banatsinda kuvayo nuko byagenze kandi tuwana dukurikirana n'imbega abasirikare babagiye inco n'ikintu kibazo kumatwishibaza bagiye abasirikare nta numwe aziyo bagiye ntibavuze ati Trump ntiyavuze ati abasirikare bave ngaha baja ngo baja nta nakiyombe ati nyemba bagiye bavuze ko bavuye gusa tumenya bavuye bagiye mu mihana bavuye bagiye yaho bagiye ingene ingana ko bavuvira naho bagiye ayo rero niyo makenga igisirikare c'u Burundi gitegezwa kugumana ndetse n'abanyagihugu bo muri Kongo bo muri Uvira cyane ko niyo ifashwe cyane bategerezwa kugumana kuri ivyo nyene mbega hamwe koko M23 yova canke inyimba yoba yavuye mbega Uburundi barafise akunguko nicaye ikintu tuvuga ngo Uburundi bwo bwungukira kuba M23 ivuye muri Uvira M23 nkuko bavuze kubonesha kure nyinshi banabesha hariho inka nabonye televiziyo y'u Rwanda iraho ga TV en ligne bavuze nti ngo Uvira muri ngo basirikare ngo bu Burundi ngo baririmbye ngo bishimira ko Uvira muri Uvira ba M23 bavuye ariko ivyo bintu sivyo nta na gato kuko ntibo kwishimira ivyo ko ntibemeza ijana kwijana ko abasirikare bavuyeyo kandi abasirikare b'u Burundi ntitwovuga ngo bace ngo bishimiriza ibi ngo kubera M23 yavuye oya kuko bishimiriza kandi bariko baragwara shaka bagumeyo bazopambanira hajyanye ego turibuka igihe mu M23 yinjira hari abantu banezerewe cyane bakaryoherwa bashaka mbere ko no M23 yova mbega byo bisa nuko n'ibyo byose biriko biraba bajya nabo nyene bafise bashobora kuba bajya sabanyavira bajya twarabonye simbizi wasema vumba ajayo bayaga n'abantu bave muri Uvira bavuga ko bariko bararaswa bariko bahunga bajya n'abanyarwanda bibereye hajya bari mu vyunguka bababwira ati vuga ko twimereye neza turyohewe none Uvira yose ifise abantu bangana kujya twabonye bajya n'abantu bake cyane kandi ubeshi kugira uravye ko ubeshi kuko nta kuntu ubona ubwo bwakiri mu zingana kujya ego diya mpunzi ni nyinshi cyane zavuye diya mpunzi bene ico gisobanuro gisigura ko atamahoro ari muri Uvira ego baranavuga ngo Burundi ngo bwaciye buhomba ngo ibintu by'ubudandazwa kubera kubwo mipaka yaciye yugagwa cyane ngo ibintu vy'igitoro abarundi turarima musanzwe ni nubeshi kuko twe nta bintu twari dukora muri Kongo si byinshi n'ibintu byacayo kenshi bavuga ko ari ibintu bya fraude rero niyo mpamvu rero twebwe ntitwovuga ngo turahombye ngo kubera ngo M23 ngo itumye bugara ngo imipaka ntitwovuga ngo turungutse Burundi turayima Burundi dufise indimo turakora twe dufungura byo twikuriye mu mino yacu yes harani makuru ariko kuvuga yuko Tshisekedi bo baba baramusebeje mu nama yereka kuba yo muri SADC ubwo na M23 mbere yarabishyize ko iravuga ati nta kuntu umuperezida yoje mu nama kaza adusebesha uvuga ngo ivyo byo bivuga kwiye ivyo je ngiyageje kuraba ntabyo nigeze mbona nta makuru avuga uretse ko navyumvise kuri televiziyo mu Rwanda TV en ligne ivuga nti ngo M23 ngo SADC ngo president Tshisekedi ngo yarika avuga kuri live ngo kuri telefone ngo ariko barabana live ngo barabugarira ngo baramukupira ama micro kujya kuno byagenda neza mbega ntibyikupa
birashobora kwikupa none c'est la première fois bibaye none cyo tuvuga nakiri mu Rwanda yarashitseyo birikupa none iyo chapter ko ngorane ngo nuko ngo bamasi ya nitwovuga ivyo nubwo byabaye je ntavyo nabonye ntavyo nzi kuko ivyo ntavyo nigeze no mbega nk'ubu hamwe byo byarabantu bafise ikintu bo baramujijije kuba byo bintu bako barabivuga basi nta kintu bashaka gushika mbego nta kintu cyo chat kituma babivuga erega abanyarwanda kuvuga ivyo birumvikana ni babivuga kuko bo bavuga ati twe dukeneye ko u Rwanda ruguma ruri supporter ruguma rushigikiwe rero niyo mpamvu je mvuga ati abo nabikenereye content nta bindi kuko no mu Burundi president w'u Burundi n'icubahiro Evariste Ndayishimiye vyarashitse reconnexion zirana bon ntizaze ko mutere yake byuma ntibisezerana kuko no muri Amerika biraba no muri Amerika biraba byuma ntibisezerane ibintu bigapararangana yego birabaho ni uko turi kwisi nta nakimwe okoshe turakosha buri gihe rero ziraba mu bikorwa byacu nivuga ngo rero ayo makuru avuga yuko Tshisekedi baramusebeje mu nama ya SADC nsangwe twari atari byo Teko mnatano vuga ko atari byo nibwo byarabaye byarashitse kuko igano carakozwe kirahera nivuga byaje bigenda gute on a réparé le problème ntabi nivuga ngo rero M23 mivyo byose ikirakora irafise ikintu shaka gushaka ariko turibaza yuko M23 mu nyuma izava isindwe kubitwe sange ibintu byose yakoze M23 je kindi ko ndabona M23 ashobora kuzogira ibibazo vuba cyane President Paul Kagame ashobora kuzoseba mu gihe tutazi igiteme vezishobora gutangura nabi ibintu bikaja mu buryo abantu bose akabona ko bwana Kagame ibintu ariko akora atari bizima yes ego hama sinzi ko ari kintu wowe ufise cyo kuvuga ko mu ibintu bya na M23 kugira ngo ushobore gukroti je muri ibintu bya M23 kubisanzwe mu gihugu muri Afrika turakeneye nkuko Gaddafi ntiyashaka kuja mu mazungu oya Gaddafi yashaka ko muri Afrika ibintu byose biguma muri Afrika byose tubirepare muri Afrika tubigumiza muri Afrika kuko n'ubukolonizasi iracahari y'abazungu iracahari rero nimba turi muri Afrika dutegerezwa kumenya ko dufata ibikorwa byacu izi ngorane zacu tukazi jenamiranganye ni muri Afrika ariko kandi nk'iki kibazo yaba kije cara yagiwe ngaha muri Afrika kiba caratoye inzira ni kibazo coroshe cyane ubu Kongo irikirahomba abanyagihugu bariko basiga ubuzima cyane n'Urwanda nabo nyene nubwo riko rurukamwe bimwe abantu bapfira barabura nubwo nabo batabereka nayo M23 irabura niyo mpamvu twovuga nti ibi bintu ntitubishemo ngo ikomba nini turegerane abakuru b'ibihugu begerane bayage ikibazo aho gihagaze hama batora inyishu hamenyesha itoretse M23 ive muri Kongo aba twigwaneho bave muri Kongo kuko bento ntituzi nko muri Uvira basigaye bashobora kwica abantu kimya ntitumenye na kimwe yes no bintu nk'ivyo rero je numva nosaba ivyo bintu na cyane nyene n'icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi akayagisha abakuru b'ibihugu ko ari babiri nta niturabire kuri ngo turi kuri tuyipanshe kuri kote y'ubu tuyipanshe no kuri kote y'ujya ahubwo twese tuje hamwe na cyane nka yase uko iri hamwe ibiyaga binini baje hamwe bavugana ati turabona ko iki kibazo cokemuka kunuku hama amahoro agatorego muri Kongo naguciriyemo disubima gato umushanganji yarandikiye Donald Trump amusaba yuko ibintu byo hagarara mbe kwa umushanganji w'imigenderanire n'andi makungu mu Burundi ko yarandikiye Donald Trump bega aco byo babivuze Trump ibintu yo byumvira akabikora Trump je uko ndabibona Trump ntakeneye ko mahoro aba ahubwo akeneye gukora ico bita gufenta abanyagihugu gufuka amaso abanyagihugu hama gume mu vyunguka yego umushikanganje yakoze ikintu kizima kumwibutsa kumwitsa kuko intambara yohagarara ariko ntabwo abyitaye hibyo ubu bakeneye ibyunguka ariko atubwira yuko ngo ibintu bigenze neza tugiye guhindura amahoro aboneke kandi igihe aja ko tureka no muri Kongo igihe aja ko ku ntwaro yaravuze ko intambara muri Ukraine zo mari gihe gito intambara ya Israel na za Hezbollah na za Liban hose intambara zo mari gihe gito ariko siko biri n'ubu intambara iracaba rero niyo mpamvu novuga ati
nukuri iyi ntambara irakomeye cyane. Je hari kintu nako nibaza nk'ubu twibuka yuko Trump yarahagaritse yuko no Burundi tutazusubira kuja abarundi tutazusubira kuja baraya muri Amerika. Biga je mba nawe menga umushinganji yoba nubwo yari ngusanga atandi yarasomye kuko urazi Trump mu Burundi ndizibaza nta bintu bafitaniye kuko nta contact bafitaniye. Yego Etats-Unis no Burundi nta diplomasi bafitaniye musanze. Yego twovuga ko nta migenderanire ya hatari bafitaniye ariko nukuri ahashaka ko yaravyumvirije kuko eregaha nubwo yoba yaravyirengagije canke akagira inkuru imushikira iramushikira kayimenya ariko vyukuri jewe ndabona ko Trump nta rukundo afitiye Kongo ahubwo Trump yikeneye bya bintu baguma murungikira bimushikire kandi ashaka ko mavugwa ndibaza naho karana kandi yes yego ashaka kuma avuga ahantu hose yuko tuvuga nk'umucunguzi wa Afrika na cyane ibintu ari karakora. Reka ngo rero tugushime cyane, murakoze cyane la Hailo. Reka ngo ngitunge dushime n'abakunzi b'Ihego Chabo Steve bamwe bakurikirana aho muri hose tubabwira ngo amahoro y'Imana abandanya abana namwe batarakora subscribe bakore subscribe kugira ngo tubandanye dubasha gutezanya imbere twese tubana tumva ibigezweho mu imisi n'ama like yanyu amapartage twazekeneye mwese muheza gigwe. Ciao ciao.